none abaguzi bakenera ubuki bumeze gute uretse ko batakwiye kububika mu bibido? ndabaramukije uyu ni Madame Joa Imuhira Media. Ndaramukije abarundi mwese muri mu mpera zine z'isi. Nkuko nama ndabibabwira nzokoma ndabazanira bishasha cyane muri 2025 dufise amakuru menshi mashasha ajanye n'ibihe. Mu gihe giheruka twarakoze ikiganiro turi kumwe n'umuvumbi aho nashoboye kugerageza ndamubaza ibibazo byinshi bijanye n'ivyo korora inzuki, akamaro kavyo n'ubutunzi bushobora kuvamwo. Yaragerageje kudusigurira. Benshi muri mwebwe baranterefonye, abandi nabo baramurondera baramubaza ibibazo byinshi. Uno munsi ngomba kumubaza rero ibibazo bijanye n'ibibazo benshi baciye banyandikira, abandi bakanterefona bakambaza. Eho vyerekana vraiment tubashimira yuko mwabaye passionné n'iki kiganiro. Nuko rero reka tusubire tumuramutse. Turabaramukije. Umahoro cyane. Yego, twashaka gusubira wipresente gatonya kumbura uno munsi hari abantu bashasha baza kuraba ikiganiro bashaka kumenya mu ncamake tuganira ninde. Ico nzi ico n'ukuri umuvumbi. Disiko ko nari mushasha uboni sawa. Mazina ni Fabrice Azigamayo. Nkaba umwuga, nkaba nkora ubuvumbi nk'umwuga. Yego cyane gose. Yego. Uno munsi rero Fabrice icatumye ndakurondera hariyo ibibazo vyavuye ku bakunzi ba Imuhira Media cyane abantu bari passionné n'ibintu by'ubuvumbi. Nivyo rero vyatumye ndaguhamagara kugira ngo ushobore kubaha inyishu. Nashoboye no gusigira Zoom bamwe tete turaza kwiconnecta kugira babandanye bakubaza ivyo bibazo. Bon, ikibazo ca mbere naronse nuko bambajije bati none twebwe tugomba korora ubuki, mbega isoko irahari mu Burundi? Twashaka usigure ibijanye n'isoko mu Burundi. Okay, urakoze cyane. Naje benshi barandondeye bambaza ibibazo byinshi biboneka ko hariho ibintu peut-être bisa nk'iba badatahura uko vyokogwa. Je nk'ico duhereye kw'ico kibazo rero, isoko burya abarundi bavuga akeza karigura. Isoko i Burundi irahari kuko ikigaragaza ko ihari nuko ibuki la fois navuze ko ikiro kibo bagurisha ko nasanze bagurisha hanini kuri bijya kubikinju mugabo ikiro kiri hagati y'u 20 n'u 30. Je nkora ndako tugiganiro giheruka kwa nari nabajije ikiro cari bavuga ko kiri ku bihumbi nagiye kwa ko shaka ku bihumbi 10. So rero isoko y'ubuki mu Burundi irahari nini. Kuko simvuga ngo mparuye mu Burundi mparura muri East Africa. East Africa ubuki ntiburi produit cyane. Umwuga w'ubuvumbi nturi mu myuga novuga ngo baramaze bakora nk'ikinyamwuga. Producer bwishi ni Tanzania. Naone bwa vumbi professionnel. Rero mwico gihe bisigura ngo ubuki mwimbu hari isoko irahari kuko ni produit ishobora gusho itaba itoronekana n'ingoga ni utoronka ahubwo utaronse isoko ni Burundi ushobora no kwimporta no gushorera hanze. Mugabo ikibazo gice kigaruka dusubira inyuma, iyo kugira uronka isoko ushira kuri norme ziri tufate standard. Simvuge ngo mugabo mfatse kuri norme standard z'umu applicateur byinshi Burundi isoko ijya gupfira bataje kuboneka n'ingoga ni la façon est-ce ukungene bagize traitement y'ubuki gukora ni grande partie baracakoresha guhakura mu ijoro. Ntibakoresha guhakura mu ijoro birafise ingaruka. Ego kuko urumva mu ijoro icambere urumva ucukora daroboscurity bisigura ngo kandi ikindi kubera bahakura mu ijoro bakongera bagahakura mu gitiba kitari séparé
nukuvuga hari mu gitiba iyo ukora utegeza kuba ufise igitiba aho zivyarira, aho no kwita mucari ni hama tugaha dufata naho twimburira ni ibiti babiri biri separe. Umwamikazi ntigera ajayo kubera iki? Kubera yazi ko ziravuka kameme, hariho nkuko ikindi gikoko cyose kivyara kigira, hariho amanuze amare ubucafu busigaramwo. Uretse rero ubwo bucafu mbwa bwo si bwo butera ikibazo cyane, ahubwo ikibazo cyane kigaruka iyo wahakura mwijoro, harabaho gusanga hagiyemo amagi, utwana dutoto tw'inzuki. Nukuvuga harapfi mu buki haba hamaze bica byumvikana ko haja gupfiramwo ibinyagu. Iyo ni deterioration bitangura gupfiraho. Mugabo ico sina cane. Ubuki bw'i Burundi ugiye kubwanaliza, kubera yuko systeme mu guhakura bapompa umwotsi mwinshi. Mbere yuko aho ndafise ikibazo gatonya, nukuvuga rero uhakuye mwijoro, karite ni ya yindi, impedance niyo ituma dushobora gukora amakosa. Je narinzi yuko hakuye mwijoro ubuki buca butakarite bukaca busa nindi kurere cyangwe ubu akanovera kakabakana. Ubuki oya urumva ni condition d'hygiene mu bintu byo gufungura, mu bintu umva tugiye tukeneye isoko, tubana kuraba mbega ibintu tugiye dukore tubikora isuku ringana gute. Kuko kuvukeneye isoko, uja ku isoko uja kwigawa n'umushinwa, uzoyigawa n'aba Europeye. Ubuki kuko ni to kintu cyonyene kigushiko kitiya gitakaza agaciro. Amasoko hose aho ugenda hose urumva ni produit imwe inike kwisi hose, ni bitandukanya kuri ku mashugwe ico twita monoflore canke multiflore, kuko hariho nk'ubuki usanga i Burundi gusa, hado tobusanga. Urumva mugabo ivyo guhakura aho ndiko ndakugira muri condition de travail, hygiene imeze gute, isuku tubikoreramwo bimeze gute. Nimba duhakuye mwijoro ntihabona, hariho kumva ugiye kandi tugahakura mu gitiba kitari divise, kitagabuye, vya binyagu bija muri bwa buki. Kandi narakubwiye wibuke mu giterano geze, narakubwiye ngo ikintu utereye mu buki ntikibora. Urumva rero iyo nuze atwatanga gutakaza isuku. Ikindi ngije gutwikira isuku cyo yacisha isoko, abeshi usanga bagiye gukora, bagiye guhakura, bakoresha umwotsi mwinshi. Umwotsi urakenewe nivyo mu nzuki, muvumba tuzakoresha umwotsi kubera utuma inzuki ziba calme. Singombwa ushe umwotsi mwinshi, rero n'umwotsi muke wagufasha. Muga kubera ukene kuzihuha cyane, twebwe mu misanzu watiza kugira icyo twita apis campo, ni kuvuga ni uruyuki ruvuye hejuru mu gitiba, ushiraho systeme yuko uruyuki ruvuye hejuru dasubirayo. Ndabitabura neza. Niko ndakusigurira. I Burundi bahakura, umva ntibashiramwo ico twita ni nk'uruzitiro. Ikintu gituma nukuvuga nk'akamashu twe ushiramwo hagati mu mizinga ibiri, hagati mu muzinga, nukuvuga wa undi wimburirwamwo na wa undi haba wo kuvyariramwo, gatuma inzuki zari hejuru zimanutse hasi zidasubira hejuru. Nukuvuga ugenda utarura ya kasete yo hejuru utarinze gukoresha umwotsi mwinshi, hasigaye inzuki nke ushobora guhunguza uburoso, cyangwa ushobora dukoresha, ushobora gukoresha sinzi ko yita mu Gifaransa nka ventilateur, ugahuha inzuki kuko ari nke zigashigara ngaho, ugacutwara ubuki. Nukuvuga kubera iki ndiko ndagusigurira iki, nukuvuga iyo bapimye ubuki bwo mu Burundi bafise tendance yo kuvuga ngo burimo amase. Bumva bafise iyo bafise tendance ku isoko mpuzamakungu kubera ubuki. Niyo bagenda gutahura, umva d'abord hariyo defo y'umwotsi baba exageye. Nukuvuga ko ubuki umwotsi kenshi, uwo mwotsi rero sero yico baturiye, umwotsi urinjira mu buki kubera ubuki ni nk'amaraso, ni nk'amata. Sinzi baja
ntangira ntanza akaroko kuko amata abantu benshi bashobora bitahura hariho kera barosa ibintu biti bisabo kuvyosa no kuvuga wavyogeje n'amazi kugira bavyumutse bahitana igishirira bagashiramwo kikumuza mugabo ico haca wumvamwo akamoto mata rero mu buki iyo bakoresheje kumva bakoresheje systeme bakoresha amase bakoresha inuze ya ibikarto ubuki ucusagamwa ya manuze ya molekile ya produit aturira ukaba ubaye ucuba bloqué ku isoko ugeze ku isoko kuko ubuki babwanariza iyo tubushora barabugirira y'ubushoye ku isoko mpuzamakungu baragira analize ubugira ati baragira analize ahubwo ufate nk'ubushoye nk'imikaratusi utegereza kuba ufise pollen muri ubwo buki bafisemo pollen y'imikaratusi asebutani kuduga ubera gusebutani kuduga sebutani pulse ya pollen y'imikaratusi bakabona ku certificate ubuki tuguze nubwo umukaratusi rero urumva twe natwe defore iburundi mu dusangamwo wa mwotsi ya mase bya bikarto kandi mwibutse nuko no mu bitiba ira keshi Burundi iyo bakoresha bya bitiba vya kera haba hariko baba bihomesheje amase none bacha bihomesha iki ko ari yo mase dufise nukuvuga systeme tuvumba umuvumbi ariyabo unye babikora i Burundi ni naco gituma nabone babwirana kugira attention kirazira gusiga irangi imbere mu gitiba unye babikoresha imbaho ukoresha imbaho mugabo ntusiga irangi uyikore imbaho irangi ndani wapi usige inyuma bikenewe koresha propoli usige propoli produit ya propoli ndaje kugusigurira ndaje kuko bayiprepara ukaheza ukayisiga indani ukayiyonza ukayoyisiga indani canke nuwasiga indani ugasiga inyuma gusa kugira n'inyuma gusiga ni juste kugira amazi igitiba kizorambe nta yindi c'est esthétique canke ikindi kintu nugira igitiba gisize irubaho rusize nyuma amazi kuko runyagirwa urumva kugira wevite ko igitiba kitatama imyaka 5 kuko kirada kuzimvye kugira kizorambe gisiga irange neza mu gisiga inyuma rero ivyo vyose ivyo bica vya influence kwa kundi cyo vuga ngo nina isoko ikigorana ugaca usanga umusirimu b'abantu twita abasirimu barabavye bwabuki ntibabuguze bagaprefera kugura ubwo muri buvuye nk'ahandi mu kindi gihugu oro gati bumwe hama ikindi rero ikindi kintu gituma ubuki naho ni mu Burundi ikindi kintu kibwica nari nakivuze na rafa passe ni la façon baba iyo mu guhakura umva turahakwa onekora kugira procedure guhakura mugabo tugeze kuri procedure naho yukungene tubukura mu kimamara musanzo ateza kugira swate ugafata ibiti bibiri kuko iyo ndiko ndigisha abarundi sinobigisha nkuko umva singombe ngo bagure izi centre fije ngazo za nka melange zya zizunguka z'ivyuma zikoze muri ya inox machine zozo ziragufasha kubera iki zituma utonona ikimamara ugasubira kugihakuza n'ingoga kandi urumva iyo izuki zikoze ikimamara kimwe zikenera nk'ubuki nk'ikiro n'inusu cyangwa ibiro bibiri nukuvuga zikoze ibimamara 10 naho nyende ko mvuga imamezi ari mezi amataya ari mezire yarugero bamara bw'ubundi bwo urumva doplisi igimamara kiba kinini doplisi zikoresha energy nyinshi energy zikoresha n'ubuki nukuvuga uratakaza umwimbo urumva iyo uguze ya machine izunguruka hari zizunguruka ziminwe hari zikoreshwa n'umuyaga nkuba urumva rene avantage ushobora kugura canke nawe ubona yikorera mugabo hari n'indi systeme ushobora gufata uga pressa nukuvuga ugafyonda hagati y'ibiti bibiri ubuki bugasohoka yashashara rigasigara utarinze kubuteka nukuvuga gizira yuko ubukura mu gitiba ukabujana ukawumaza imisi muhira utarabukanya kubera abarundi rero kugira biyorohereze kenshi bacabuteka ubutetse bukarenza amadogre 40 ugashaka ku dogre 50 kandi ibintu kugira ushushu azi ko bishika amadogre menshi burapfa kandi amplisi yo gupfa wibuke ndakubwiye ikici cy'ubuki cyane ni imidite
oro iyo iriko nashusha ikintu gishushe kibinduga ubwaye imiri turayinjiza rero usanga bwa buki ntibubaye protege ngo mari gihe kirekire nico cisha isoko mugabo au niveau y'isoko irahari kandi ikindi naco ni umva umaze kuronka produit nziza urayisensibiliza sinibaza ko ari umuntu ubuku n'umusi niwo bukonsome cyane mu gihugu kubera ayo madefo nakubwiye butabwizewe mugabo ubukoze neza ni normale ko uteza kugwa cyane. Urumva rero twebwe rero dukonsoma ndiko ndavuga muri uko kuntu tubwiye yuko abarundi benshi biyorohereza bakaca buteka ukuvuga dukonsoma ubuki butagira akamaro mu mubiri umva tuba twicereze rema z'ubuki zituma tugira amagara meza mu bisanzwe urumva iyo umaze kubuteka hari bipfa mugabo urasigana ka kantu gasosa ka membe bisigura ngo mu bisanzwe ubuki urumva hariyo ibyo wishe hamuca musanga turiko tubukoresha nk'isukari oro gari kuba buririshe cyane gusumba isukari ikirege gica kigaruka hehe ni ukuvuga ya soko canke aba bantu bari kuburuhurumbira dufate nk'abava mu bindi bihugu kuko ndaguha nk'akarorero Joseph dufate igiciro kiri kw'isi ikiro tugifate ku mayero ko kirangurwa ku mayero 5 baranguza turanguza mu magunguru uca wumva yuko dufatane nk'umuntu kuko burya tuvugana ukuri twibukane n'iyi kintu rore ma ambassade novuga ni nk'ugusuma urusako haya ambassade mu bisanzwe baje bakabona ubuki ni bwiza burazimbutse bakonegita biba bakaza kurangura nkuko natwe iyo ambassadeur umwiga muri Canada wonye nka projet ya interest ubundi hamagara ati nguje kuraba hari iwacu washobora kuyikora c'est ça rero bumvirije ubuki canke aba touriste arabonye ubuki arabonye igiciro kuko i Burundi haruye 5 dollars 5 euro urumva yuko boja kuburangura era meshi so ugize nk'itore mugabo ntitwibagire nuko je ndavye igiciro kiri Burundi n'ubundi nico kibwe u Rwanda mu Burundi za Tanzania igiciro c'ubuki ugiye kuraba kiri mu $3 4 ni hamwe vraiment ni hamwe kw'isi yose ni hamwe yego rero turiko turavuga rero abantu zenya abarundi tuvuge baronse umuntu abahanura canke abakocinga mu buryo bokorora inzuki none abaguzi bakenera ubuki bumeze gute kugira abarundi bavyumvireho bavuga ati twebwe rero tugira dutegure tugira tuje muri competition internationale tureka kuma tubudandaza mu Burundi imagine nk'uba bavumbi bo benshi gatonya mu Burundi bavyumvise bakaba interesse bakaba benshi nukuvuga abarundi basanzwe batanabukonsoma cyane abarundi bashobora kwirotruva bwabuki bwabo ntibwaronse isoko kubera basanzwe batanabukonsoma kubera buranazimvye vyitwa ko kuronka amahera ibihumbi 70 ingahe uri Murundi biba vyoroshe bisaba yuko tukivanemwo kuvuga ngo buri soko cyangwa umuntu y'ubukoso igituma buzimba nuko bataba produce kuko umuntu aje gusanga witwa ngo ya produce dufate nimba umuntu afise nk'ibido nka 3 uretse ko atakwiye kubika mu bibido ikintu batangure no kugira kuko ahantu cambere gufata ubuki kabika mu ibido kandi ubuki buri hafi biti byose biraba crystallize n'utaba crystallize buba bumira nk'amavuta afatanye buba komera creme rero kubika mu ibido mu bisanzwe ntivyanabaho umaze kubona ubika mu ibido isoko yawe biri kirapfa bakarite ubuki uziganye isoko nke ubwo waramaze kubwica ubika mu ibido kujya urumva ndagwa karorojo urabona nk'amavuta y'ikigazi barabika mu ibido
kugira bayakure mu ibido barashusha barateka barashusha mugana nakubwiye ko ubuki kandi rero umenya amavuta yoyo atwara umucangwa n'ingoga ubuki ni ikintu ca mbere kigoye gushusha gusa nk'ingunguru ishobora gutwara iminsi 3 ntabwo ubuki ntibushuha n'ingoga kujya ko kw'ibindi bintu rero kugira ubushushe urumva ni kwa kundi kubuteka uri kurabwica iki ni ikintu umaze kubona n'abantu barabanyandikira uko nkambwa ati none ga Fabri nashaka umfasha kuronka isoko y'ubuki nkamubaza ufise muki ngo ufise mu ibido nkamubwira rero jewe aho vyongoro kwenda gufasha kubera iki hariho ibintu ntovuga kuko maze kubwira ngo tubuyaze tubukure tubuteke tubukure muri ya bido yawe uwo muntu ngiye kugurisha ikintu umunsi nzobigira seriye ntazokwemera ko diseriye kuko nje kubwira umuntu mwaka uyu narakubesha utari umusazi oya rumva nawe uritonda kugira credibilité ikintu kiri très important ubuzima bwa misi yose rero urumva batsa kumushyira mu ndobo rero icyo warumbajije uti baba bukeneye ungeze gute navuze bakeneye ubuki bukenewe uko bategereza kubikora dufate nk'uko ya kwa muganga ntugenda kuvura umuntu uko uvuga ngo eske bazi wase umuntu bavura gute oya ntibafate tubikore nka professionnellement ku buryo nuhura n'umwapikiritaire muhura avuye mu Bushinwa cyangwa igihugu cy'avuyemo Ubushinwa nta apikite yabi n'inyuma dayer bo bakora ikintu bono nubuki nka produce ubuki ba produce mu mahinguriro zubuki bakanya ibigori bagashiramo polene numva baragira dufata ugahura n'umufaransa ugahura n'umunyamerika bakanadien Europe ibihugu byamaze kuinvestisa cyane muri ibintu bya apikiritiere nukuvuga ngo wewe umuzinga wawe harafi ukora umuzinga uri standard nk'abandi bose imizinga ubwoko bwinshi hariho abantu bariko bashaka kugerageza izo twita top bar ni imizinga ifise forme y'Afrika ukuvuga zirubakamwe indani ni nayo myinshi ahantu heshe muri Afrika niyo bakibashaka kubakoloniza ko n'abari kubaravyi ugiye kuranka za Cameroon ugiye kuraba nka za hari nabonye ni Nigeria uraje gusanga bafise tendance yo kubemeza ngo imizinga iri adabuti wanyu niyi mugabo ni kwa kundurazi ntibatwereka vyose inzuki iri sifiku zereka icyo zikora ziragikora ni nk'ukorora ibindi bikoko byayo byose rero ugira imuzinga utiza kuwucamwo kubira hagira aho mwami kaza tamagi hahindurwa buri myaka 2 cyangwa buri myaka 3 maraga utegeza kubita kubera birahinduka bikirabura n'ivyugereka byo tutakugereka no kuvida ko ngugereka no amakasete ajejwe kwimburirwamo afise isuku rero hama hageze kukanya ubuki ugakoresha metode novuga ushatse nk'Afrika dufate nko ari nk'ahantu umuntu yagize ubutegura iyo imashine ya acayo inox ashobora no gufata ukagira iyo system nakubwiye kugira ibiti nka 2 iganiro ugafata kujya ukabigwanya nko kujya ugakanyisha ugashiramwo ugapressa hejuru ugafyonda bwabuki buravamo bugasohoka ibimamara bigasigara inda hasi muri cagiti nukuvuga hamuka bumimina ubiminye swate ushobora kubabika mu amacupa aya bagurishirizamwo ubuki y'ikiro canke inga cyangwa ukarondera ingunguru ukayishiramo plastique indani kugira ntihashobore kuzogira ingese cyangwa ugadugura indobo zisanzwe ukabubika mu ndobo ziya ndobo za 25 litres ukabikamo kugira ku buryo umuntu ashobora utarinze guteka buze kugira bikorohere guhakura utarinze guteka voilà ku buryo ushobora swate kugira gukuramwo kuyora utarinze guteka canke naho niyo woshusha mu ndobo kubera ushobora gushusha
ubu dufate nk'urashobora gushusha amazi ugaterekamwo ya ndobo bukaba nka creme sinzi ko turatahurana ku buryo ushobora kuregera ya 45 degre ya 45 degre itarenga ni ukuvuga buca bushuha lantema niba nk'ubutetswe ubwo nubuki rero igihe twababwira cyangwa ko igihe twababwira umva twabwiye ko umuntu ashobora kumwene yo kwimbura ko umuzinga ushobora ari wa budget none Fabri wewe unsigurira neza ukungene ushobora kwimbura umuzinga ukimbura ibirijana ntamubwiye ntibishobora no kurenga byatiza kubituza kurenga mugabo hari ikintu duteza kumenya no kuvuga ngo umuzinga uteretse ahantu hamwe atari ahantu hari umwonga canke hari kufate kungu hariyo nk'ahantu ushobora gusanga hari bitegwa hari kumwonga niko navuga nk'ahantu hari umwonga asanga harashurika amashurwe yo ku musozi amagashurika amashurwe yo kufate nk'ibitego biteye nk'ahantu hateye nk'ibihobe amagashurika ibikaratusi mugasanga aho hantu kandi hateye n'ikawa aho uyo muzimu uteretse ngaho urashobora kugira iyo kwimbura inshuro 4-5 ugashobora gusanga bya birijana wabirengeje utereketse ngaho mugabo hariho n'indi systeme wewe nimba aha hantu harimye nka za mandarine ugahenga zeje kwimbura ugafata ya mizinga yawe ukayideplasa ukayijana ahandi ivyo oya bisaba umuzinga uba uteguye ku buryo ushobora kuwugara hano kuvuga hasi munsi ni haba hari urubaho haba hari akayungiro kuko ubuki ni energy ni buraturira ku buryo zitugutaniwe gatoya ibimuma byose bica bikoroka kubera bwa buki buca bushuha ugaca buzinika ni siyansi ikomeye cyane rero imbere ivyo byose byenze nzofuma ngira mu maparti gere ndakubaza kimwe anye ibibazo bice biba byinshi cyane reka mugabo tubandanye ku bibazo by'abambere bavuze igituma navuga ibintu by'abaguzi narumvise eske tuvuge hari abavuga ngo hari imbubuki ni ibintu muranumva ndavyumva mu marezo sociaux ndavyumva mu bantu babivuga ngo hari ubuki bujejwe ngo la médecine ngo hari ubuki bujejwe la consommation gufungura nka kujya tubusiga mu mukate tukarya cyangwa tukabushira mu gacayi ngo hari ubuki ukora ibindi bintu byinshi amagato ibiki ibintu kumva cyane by'ubuki rero ubwo buki bwose ayo masorte y'ubuki d'abord ugerageze kutubwira make abaho atandukanye none akorerwa mu muzinga umwe cyangwa bimeze gute au fait icambere reka twari dukuremwo nta buki na umwe bujerwe umuti nta medecine nta buki rimwe twofata nka medecine nka comme médicament ariko ubuki bwose bukorwa mu muzinga umwe mugabo ubuki buratandukanye kubera ubuki tuharura abaze y'ico twita pollen aha rero cyo bisaba kumubasha no gusigura reka banze umbabarire ngo ucishizemo pollen ikiza gufasha mu Kirundi ni ibaye ibaye si oya pollen ibaye ni kakandi bagura uzenya inzuki kurira hari akantu menga nagashingi gushiramo sinzi ya niboyi ya nuruboyi ibaye no kuvuga pollen mu nzira wena buraguruka mu kuvuga ngo ugasanga nk'abantu bari allergique tuguruka mu kirere cyane mu hari umuyaga urumva dusubiye inyuma gato urumva inzuki ziba zikeneye iyo pollen zigenda hari mu mashugwe hari amashugwe agira abarimwo ay'amagabo n'amagore kujya kw'abantu kujya kubikoko rero
aya mashugwe aya magabo rero ariko pollen rero inzuki uretse ko zimbura ubuki zirimbura na pollen rero kugira umva kuko nikira bazoyikira bashatse gikoresha hari ukungene ucutega aka gaseti imbere kariko akayungiro maso mato kuburyo uruyuki ruciyeko ziba tumeze nk'udutete ku maguru uracamwo ugahita gakoroka. Pollen ziririshe novuga kuma ninka integra benshi bazikoresha mu cyayi mu gitondo bagashira mu cyayi ego twe urazimbura utwo umari ngo ni nkifu ushobora kwigira ifre Nga nibirifu umva zo zitwandura nk'udufu hamaze tweganya ku maguru twa dutete rero dutete benshi baratujya nk'ifu baradushira mu cyayi baratujya ni ntanga ngufu zirafise hano zitudepoza hakonye natandukanye naho inzuki kwa zikoresha nk'intanga ngufu zidushira mu nkanema mubiri zidushira munuze mu kimamara ngaho umuvumbi agatega akayungiro aho akayungiro ziko zirinje ku gwinjiriro zikaza zirakororera mwumva ziciye kuri akayungiro gacafata ya pollen usikaza uko kugwinjirira bimaze gukorokeramwo urumva usanga aho nko pollen irimbuka nayo nyene mugayo wimbura imisi ibiri ku muzinga umwe zishobora kuvamo nka pollen zingana gute gereranije chaque semaine washobora gusanga nka 2 kilo kuko nshobora kurenza 2 semaines nshobora kurenza indwi yose taraja kubutora ni mistatine ni mistatine kubera Nge gatonya aho hantu cye numva no hakubariza ikibazo pollen ni mu misi 3-4 pollen urashobora gukuramo nka 2 kilo ubuki nabwo zibukora mu misi mu kiringo kingana gute kugira zibuhingura ubuki ku munsi narakubwi umuzinga uri kubimbura neza uri kubimbura ku biro 4 4 par jour byinshi byinshi urarimo muhakura mu ndwi muhakura kangahe Boya ntidwakura mu ndwi kubera ubuki nturi kurihuta kubera ngo burapfa pardon ubuki urareka hagahera nk'indwi imwe zibiri zitatu sero y'amashugwa heza kesha amashugwa twara ukwezi kose nukuvuga ushobora guhakura nkaheze nk'ukwezi canke indwi zitatu mu kwezi kubura indwi imwe kubera iki ubuki gituma tubutahakura dutevye narakubwiye ubanza kuba matire ziranawufasha no kubwumutsa kugira ngo kuko zikibuzana muri mwamazi amazi yabushya zikabwumutsa nukuvuga ntibupfa mugabo igituma ntuze ya pollen ko ndagusigura yuko uyikurayo n'ingoga pollen iba atake ni kubera pollen nimo proteine nyinshi ndere byo birimo proteine wibuke byatakwa n'inyo n'ingoga ego uretse nimba inyo ibafarfa rero uteza gukurayo n'ingoga kugira pollen ntibe atake sino yo atake bamare bakatari konsoma tumutwisha muri urungo tujana ugakuramwo nimba ari uruki rwa firiyo cyangwa ngo uruki inzu ugashiramo ugakuramwo ugasepara pollen ugashira kwayo hamukashira muri frigo niko ndaraba ubundi agwa akaruro nk'ikiro ca pollen kuri Amazon ugiye kuraba kigwa 40 mana yanje we urumva rero ipollen rero tudusigura ndabasigura kwene bayimbura bakeneye kuyimbura nugutega ugira urazi umuntu uzobikereye ashaka ukura gasandu ugashira imbere y'umuzinga zikaza kororeramwo hama buri misi 3-4 ukazoja gukuraho kuja kwimbura
ewe oya tugiye kuba ababosi mu Burundi hama rero urumva nuzenda n'ibyari rero abantu zenya niko nakubwira kwa muganga natwe baja kwa social n'ubuki n'ibiki nico niko nagusigurira rero urumva rero ubuki gituma waje kugashaka ejo usanga ashaka kubikonfonda kubera ubuki urumva buri base harimo n'ipoli cyo kuronderamo nukuvuga ngo keshi baca bavuga tendance ngufate nk'ubu uriye nk'ubuki bw'ikawa ubuki uvuye mu ikawa ntiwavugira wojya bwishi nkuko wojya uvuye mu gihoke uko wibuke izi pollen zirepresenta icikawa imaze niho rero ico bitandukana ubuki uja gusanga ubuki bw'umukaratusi uretse ko bufise aho kamoto k'imikaratusi muri gutanga inguvu nyinshi kuko n'inzuki ziko zikora ku mikaratusi usanga zifise ebana ziba zasaze ziba zirajite sana nko mu bihobe harimwo mu bihobe ho naho nyene urumva harimwo nkaho uja gusanga inzuki ziko zimbura ku bihobe umenga zacitse n'ibijuju kubera nakubwiye ni ya pole nakubwira ubwo buku bufatana igitegwa produit mu ingaburo iri muri ico gitegwa ubukisangamo nukuvuga ngo ziriko zirimbura kuri ico gitegwa rero biratandukana numva nimba ziko zimbura ndagwa nk'akarorero gasanzwe inzuki zogenda ibirometero 7 mwisango dare condition normale zigira ibirometero 3 ariko zigiye kwimbura nk'ahantu hari igiti cyitwa kastanyo kastanyo rero mu Kirundi ni iwacu nta kihari nisi nibaza ko n'ibiti bifise biri ngaha aya baratangaye bagiye kugira ama recherche basanga inzuki zagenze ibirometero 7 zigiye kukirondera impossible kandi tuzi yuko teori uruyuki rutashobora kurenza ibirometero 3 ariko ugasanga kubera akamoto kavyo hariho sinzi ko uraca no mikaya tuzi shuritse ibimota cyane ibimota gose rero numva nico rero gusigurira ngo reba cyo byasusa nivyo umva n'ubuki bw'imikaya tuje usanga ufise akamoto uje usanga ufise za propriété zitanga ingufu gusumba izo mu buki nk'akaroro bwa twakuye mu bihobe ubuki dukwiye mu kawa ushobora kuwufata ukaroda sinziriye mana yanje ubwo niko dukeneye mu ba occident ubwira dukore cyane bwishi urumva mugurumva ntawo bisa bisana mu bisanzwe ni kwa kundi twofata ngo novuga ni ivyiyumviro tuvuga tuti ibi ntibiri fonde nuko uri kurabwiye novuga nk'abantu batawushaka gushira ugiye kubijamwo cyane ivyo wica isoko yicushi kurakora ni kwa kundi nk'umuntu akubwira ati abazungu barakomeye abakibagize biyumvira cyane ni novuga ni siciyumviro kiri scientifique nukuvuga ni twatu elema duto tuja kubona kuko ndagwa karorero sinziwe kunywa kafe keshi abazungu ngaba bakubwira ngo nywe kafura udasinziriye je ndanywa kafe 2-3 asinzira umunsi nkanywa kafe mu gitondo nkanywa kafe midi nkanywa na kafe no kumugoroba ariko abantu benshi bazokubwira ngo yo unywe kafe mu gitondo ngo usinzira bavuga ngo unywe kafe ngo bajite jehoga rero igikora ku muntu umveje n'ibya bindi ko ndagushaka gusigurira ubyo by'ubuki bikora ku muntu umwe ntabwo si ibintu biri generalize ubuki tubufata ko ari bwiza ku buzima bw'umuntu butuma uruhuka neza butuma wiyumvira neza kuba urimo vitamine B groupe si vitamine groupe ya vitamine B kuko vitamine B ni nyinshi rero bugutuma uruhuka butuma ugira ingufu umwana anywa afata ubuki tous les jours nukuvuga cerveau turazi yuko ikenera isukari nyinshi ikenera apari isukari mugabo idutora mu nzoga urazi ko iyo mu nzoga ituma cerveau yumuka yo turakugoye none none waruzi
igituma umuntu yarayaborewe adahwa ni kubera iki yumva ibara ryavuye servo iba yumye gikoresha ingufu nyinshi rero mugurumva iki rero cyo tuko turavuga umva nk'umwana anywa ubuki aruhuka neza afata neza ku ishuri ko servo yiwe iba frais dufate ku valeur nutritive ko ari ubuke cyo ufasha cyane mu kuruhuka mu gutekereza noneho hamwe bavuga ngo amasiro yose ngo bayakora mu buki y'inkorora y'ibiki ico ndakoze tukijemo ku yindi produit ndaja kwereka bakora mu bashira ibyo bashira mu miti kwa muganga nimba ico buki tukivuyeko ndagenda kujana aho nshaka rero ofete mu buki mu nzuki rero hari ibindi bintu ndakubwiye du produits sinja kujana muri ya venime des abeilles ya bwa burozi biyakwera n'ikintu mu Burundi kabisa si cuno munsi sinicejo kuko n'ikintu gisaba ubwitange bwinshi ko urumva n'ibintu wimbura mu magarama mato make cyane ivyo oya sinibaza ko mu nta patience dufise mugabo rero nagenda kwereka ikintu wowe ko urumva ikintu cishi washira mu buki urumva mu buki twavuze barakoramwe n'ibindi bintu ikintu baje gushira mu miti cyane ni ibinyare by'amapropoli propoli ni uje gusanga dufata ko ari nka ni ikintu ciza cyane pharmaceutique mu byo kwa muganga mwanca nkwibutsa nk'uwo propoli nagusiguriye ni ikintu nubavyita ukamanuru ni nk'ubu sinzi inzuki ziragenda zigatora kenshi zikoresha bwa zugana zongere zisukure umuzinga mugabo abantu bumva naho ugiye kuraba harimo antibiotique nuze antibacterie fata ko antibiotique imwe nuze forme antibiotique en general ubwo mutwiye gufata ngo antifongique antibacterie antivirus no dufate ko ari umuti gutyo iyo rero barayikora bayitegura iyo propoli nayo bayimbura bakoresha umutego si umutego komecere washaka gufata nka papier aluminium ukayishira mu gitiba baje kunyumviriza neza inzuki ntizishaka umuco upika oya buya zirazibira zigasigaza ahantu hato aho zinjirira mwazubaka rero kugira ugire uyimbura ushobora gushiraho nka papier aluminium canke ibati ripika ku buryo zibona ugaca utobagura umwashi turawumvikana kurawumva utahura umwashi umeze gute ku batawumva umwashi dufate ubona nka cadre ubona ikimamara c'inzuki kimeze dufate nk'uku kugira tuzibire niko zimwe zubaka ngo zimwe zitumwa yazubaka urashiramo ibimara by'inzuki nka bitandatu ugashushiramwo ikinya gisa ari giti rero kugira wimbure ya propol kene kuyimbura uretse yuko n'impande y'ibimama aho wasize ama espace yose mu giti ibiriyo baranayegeranya mu gukeneye kuyimbura ku bwishi ushobora oya gushamwa canke ucugitobagura za nzuki zigenda zikimbura zikayakuzibira ca kintu ca kugira zibone wa muco ya filimi izideranja zija kuzibira bya binogo wasiga ngaho kuri wa mwashi kuko mu giti bazi hashushe muri periode haba hashushe kandi ntuze ya propoli iba imeze nk'amavuta ziko zizibira zisanga bigwa bikoroka inyuma canke birenduka biva inyuma zikazibira nawe ugenda urengera nka uhoro nk'imwanya kuko propoli ntipfa ugenda ukuraho zisubira zizibira kuraho zisubira zizibira uko bayibikanaho ni vyiza ko uyishira ahantu hakanye cyane ukayikonjera kugira yume ishobore kuvungagurika hama ushatse hama uyivungura
ushobora kuyigurisha ale tablite ngaha muri Europe ikiro cha propoli waje kugisanga ku mayero 60. yo turapfuye no muri covid vyari ibindi bintu ku buryo muri covid nabaje nahari iwacu kuko je nabona yuko kuko ngaha aya ntibiri bio 100%. Ibiri bio kuma kwera bayigiriye amanalize hagira utwo batorera mugabo jewe nitegereje nk'umuntu ababikora nkategereza les produits ko nitirise nkaraba entourage yanje abantu byo barima ama produit bakoresha ariko barima navuga ni i produit wacu iri safe cyane gushika nabora ni handi urumva gusha wati iya naho nakasayiro kuri anali bayigiriye analize na sayiro boya yagerageze kubwira aho ngo yano ni mugerageze mugabo nayicu usanga nimba bayikore mu giti wa kiriya cy'amase ntibikunda iriyo mugabo urumva yama nayo urumva nakamoto bimwe bavuga byose mugabo rero iyi ntuzi propole tuyifise iyi ni uzosanga aba bana bagwaye ibivyimba mu bihogo amanji nibiki ibigoga bafite ibigoga bije biguma bizi byanje nesenzi ntumbaze mu kirundi we ije umupomfye umuhogo upomfye ni fye nta kindi washizemo ahantu hose ari infected na ushobora kuyikoresha iyi rero yakora kama antibiotique niho bakora ama antibiotique donc avangaho ni muca mubishira akaba aribo baca ubuki barabushiramwo kubera ubuki ari antioxidant ubuki bushize no kuruguma canke kugikomere ariko ubuki si umuti ubuki cyo bugufasha ntihaba infect sinzi kigira uribuka nakubwiye ngo ufashe ikintu ukagishyiramo kirija kubora ni ukuvuga n'uruguma urushize ko ubuke muharebye kandi ntaja gucafura mugasa umuti mbwiye propoli iravura yo iravura aya abantu bazopime bafate ubuki bafate propoli uba propoli ngene bayitreta mu bayishonza swati ushobora kuyishongesha mu mazi mugabo mu mazi ntiri soluble cyane muri mazi ntiri soluble cyane ugafata amazi ugafata nka 100 ml nka 10 grama za propoli ukayishiramo nka 100 ml z'amazi wa ifu amugasekuwa hamukamimina Ogo ishongeshe neza bisanzwe ukoresha ntuze alcohol yo kuja udufungura mu byo dufungura asa utanga pulse yo bashaka gukoresha mu nzoga yo bashaka iyo bayishiramwo ugashiramo propoli ndani ikishonga ukamara nk'iminsi nk'itatu wambe indwi nka 3 canke 2 uza uragira gutya usekuwa sinzi ko kubwira mbwira umva uzungurutsa kugira uba vyimeranje hamugafata gahuzu kamushwa gahuzu kameze neza cyangwa kandi ukamimina hakava y'amazi gusa si produit ntavuga ngo ni produit yoshe umva irakaze mu kandi propoli bota cyane mu mwana cyangwa umuntu wese uramushondera akagira antibiotique nziza ariko ikintu numira abantu bazopima bazatubwira bana bari abantu urabona bari abantu bafise usanga bafitaguritse ku minwa bafata imiti ya maherve ndabaho umukoro baza kubwira azafata ubuki achange na niyo propoli navuze umva ya terse ya biminye ashashiramo na gel royal agira gakebo nkakajya gatoya nyine akantu kaya kasanga mililitre akantu gatoya kamesa kugendana aze yaplikaho azatubwira wow bizosha birara bihetse
ubu kurumva nariko ndavuga ndacabona yuko biruma neza umwuga igisebe kikuma neza igisebe cuma neza cyane ni profession vraiment si ibintu uvuga ngo asha winjiye mu buki mu bavumbu buri umuvumbi nyene bon ikibazo rero ca nyuma kugira dusozere iki kiganiro ni ukuvuga ndazi ko ibintu vy'ubuki birimwo ibibazo vyinshi ariko tuzogera turabikora buke buke yego ikibazo rero ca nyuma hari abantu mora numva babivuga mu bantu ze bambaye mu marezo sociaux hari mu marezo sociaux hari abantu kenshi usanga babivuga mpora ndabibona ahantu bakavuga yuko abavumbi bameze nka kujya ko abamedecin urabona ko abamedecin bafite ama spécialité quelque part hari gusanga umumedecin n'umugeneraliste n'umuchirurgien numva tajya ushobibona nawe ama spécialité y'abamedecin ati n'abavumbi rero nabo nyene bafite ama spécialité yabo muri ubwo buvumbi bwabo ivyo bintu nivyo cankwe nibihuha vyo muri rezo sociaux oya sibihuha ico sibihuha muri science niko bimeze au fait muri ni kintu nahana tugaruka urabona muri abavumbi hari abakora bakeneye kwese tubikora nka business twari tuvyumve kumwe mugo urumva hari abakora sero y'icyo twimbura rero niho twadutandukanira kuko urumva ndakunda gusigura umva nk'umuntu nakubwiye hari abimbura objectif yo gukora imiti abare nibo baca bibaza cyane kuri ibintu vya propoli na gel royal nka gel royal kankune ndakakubwire uzozo bakagura kandi gel royal vraiment gasigurira abantu kugira byumve bitaho ni produit iririshe cyane ni nk'umuti inja umiti mugabo iririshe cyane hamani kuma kansera nk'umuntu ayifata propolis imikeshi ni anti iragwanya kansera iragwanya cholesterol singo utahurana hama irafasha muri digestion surtout ibintu bigorera kudigera burya n'amaproteine muri metabolisme proteine sa proteine animale kwa nivyo bintu bigora kudigera abantu bafata pro umva surtout ku basaza canke kuki birafasha bari abadamu iyo bagenda bahejeje kuvyara arakantu akadugumba kagumba kaba irafasha iyo umuntu ayifata regiriyere nta ngwara zimwataka cyangwa kwa kundi uje gusanga ariko aratakaza inguvu imbere y'abantu umva birindugumba giriki hama kandi iri nayone nk'ubuki yo mgabo cyane ifise groupe yantuza ya vitamine B turotahurana ego nivyo rero vitamine B rero urumva ni haha harimo nka vitamine B5 bigutuma umuntu afise stress igwanya stress nuba stress cyane umva abantu bari stress bakonse gufata vitamine B5 umuntu afata iyo nuze nka stress iragabanya stress cyane hama na vitamine B6 irafata cyane kuri immunity ukuvuga rero umuntu afata propole intuze ya gel royal abari immunity cyane nukuvuga tuvuga ati okay swata abana bato cyane umuntu afise ntuze afata vitamine B6 bien ingwara bari nka vaccine sinumva ko vaccine sinzwe nubwo kiragwanya ingwara umubiri umubiri wa strong barakomera ciao rero urumva rero biri conseil yuko bafata iyi ntuze ya gel royal rero nchangaruka kuri ya specialite warumbajije rero specialite hari nka jewe
uri muri kugwiza inzuki no kwimbura ubuki kuno munsi ariko kugwiza inzuki no kuvuga ni branche ifatira kuri production de reine kwimbura abami kugwiza abamikazi mugabo harabaja kure abo bitwita aba selectionnateur twovuta gutega baca mu Kirundi sinzi uko bita mu Kirundi aba selectionnateur abagira selectionnateur abantu bagira selection nukuvuga wana mu nka ku bindi bikoko hari abantu bagira selection rero abo oya niyo abandi bafata uruyuki umwamikazi bakagenda bakafata umwamikazi bakamuzana amafuburo muri Afrika bagacangetiranya bakamuhangurira ku rushinge bakarakorta amasperme abo rero bo bavugurisha uruyuki rumuja gusanga umwamikazi wabo tugiye kumugura usanga tumugura nk'amajana 3 amajana 250 amajana 4 ufatira kuri abinitse ushobora umwamikazi umwe hamanatwe rero tuba ugiye kugura hariya ugiye kugura ko muse kuko urumva oyaguha uruvyarizi ruzovyaza izindi ubwati wewe uragenda ukamubwira toke jemba dufate nk'ubu uya mbigihanga arashushe nkeneye ko mu kwa kabiri mba ndimbura akagira selection agutegura yuko yadabuta aho hantu nukuvuga zezi Burundi ahubwo kurumva iyo ni etide iri hejuru cyane kujya kuri nk'arama free zone macroise kuko natwe nkunga hanya mu Butaliyani dufise uruyuki rwacu ngo ngahaya ni karanika mugabo nkajewe nko muri selection yacu dukoresha ama hybride twita backfast ichanze nizo mu Budage rurimbuka cyane rero urumva rero nk'ubu rero urumva hari aba bakeneye kwimbura ubuki badakeneye kugwiza inzuki hari abo oya nukuvuga baca bayispecializa kuri amakontrole ari base ku mwimbo w'ubuki baca biga amashurwa babazi iti nk'ubu nkaje numva ndazi nka ntuze potentiel y'amashurwe nawani irishugwe iya ku hegitare hashobora kwimbuka ibiro amajana aya kuraba canke ibiro 100 gutyo mukamenya uti n'inzu ukoresha kugira ushobore kugira ngo uyadabute inzuki zawe kuba muri zitwarako nawe urumva rero iyo ni imwe hagaca haba abandi nabo bari selection baba selectionnateur bagwiza abamikazi mugabo abamikazi bashira kuri marche abamikazi gusa aho twita Regina Madre nka Henmer hagaca haba naba rero ba producer bimirije objectif yabo arugu gukora guproducer ibintu bija muri pharmacy yes nakazi hewe ni job kweri urumva ni ikintu icigwa gikomeye cyane kugira tuje muri competition y'abandi badandaje ubuki ego biroroshe urumva twe cyo novuga cyo nokubwira urumva nko mu Burundi novuga ngo hoba nka jewe nka bo ari nka kuko ari nka project koze baye success nezi Burundi twokora nko ku bantu za 3 ma category 3 abashobora abakora abamikazi abashira bagira abamikazi n'aba produce ubuki aribo nabo nyene bakagwina bagaproduce ubuki izi propoli mugabo aba producer iyo du producer gel royale zikogwa n'aba aya ntabwo dukere dukoresha aba bantu ba producer bagurisha abamikazi kandi nkwibutse ikiyo cha gel royale nikivugwa ikiyo cha gel royale nikivugwa ikiyo cha gel royale nikivugwa akajya abamikazi oya kigwa kirazimvye nabagurisha ku masangrama 10 grama ngaha twe zigurisha 10 euro imvira amagrame 10 grame na bugitso kwiza 1 kilo baka ba kilo kaba kangana
reka ndakurabe par exemple Papa Real mwabadandaza ugiye nko kuri bosi ba mbere ebana ugiye nko kuri Amazon Papa Real ikiro ni 1524 euros 1500 mana yanje euro ikintu cyose mu nzu ikiba derika kirazimvye uko iyi Papa Real n'abantu bya bitama usa wumva nakubwiye ko biragwanya cholesterol urabizi cholesterol muri bihugu bya Europe ni Burundi irahari ni kibazo amakanseri urazi ko ari danger hama nakubwiye ngo rumba ni nka itanga kumubiri immunité iririsha vitamine B6 really urumva abantu bagwara ingwara hari imyaka tugera ngo twagwara di n'importe kwa ingwara zose zikaduhitana kubera mu bisanzwe naje muga jewe Papa Real n'iryohera igihumbi n'amajana 500 c'amayero kugira murambe igitangaje nukizi je Papa Real n'iryohera bambona bariko barayiga iragerageje wapi vraiment ni sosa neza iryohera mu kanwa mugabo kameme urumva nuko gitanga amagara meza oya urumva aja gukintu none ko icyo udasuma kanswe gutwara urakirya gake gazimba mba nintuze urumva ni nk'ibintu nk'ibyo nuko rero ikigwa ni kinini Fabrice ikigwa nukuri ibikuru bikurantuka bariko baravyumva abantu bashaka kuba bavumbi kugira bamenye ingene bazokwipanga ko bipanga inyigisho buguma bumurondera ndiko ndabaha twiyo ego sinzi rero ko hari umuntu wagufise bagomba kubwira abantu nta icyo kubwira abantu ni kubabwira abana baba byo bambajije byinshi mu bintu baba ikintu babyo bambaza abona rose bambaza umenga ntibikunda nico nabasiguriye ko bikunda cyane mbere gose Burundi kubera bitanagoranye kubera dufise klima nziza dufise hafi amanuze novuga ibice usanga hashushe ku buryo no mu kwa mbere mu kwa kabiri usanga hari ku 24 degré kuri 24 degré inzuki zikora neza hanyuma ikindi kintu bambaje ati amafaranga bambwa ati ahubwo wavuze make ubuki ni 3,000 mugabo bamenye yuko atari ubuki gusa tubamenye ko si ubuki gusa buri mu mafaranga abamikazi baragugwa inzuki ziragugwa nukuvuga ngo nubworozi hama ikindi bamenye niki kintu ca Gel Royal ni kintu gisanzwe kigugwa amafaranga menshi kandi kiri simple gukora ta ninzuki zikora wowe ukora ugira isuku mu kugira rakorte nubuki navuze ko kugira tuje ku isoko mpuzamakungu canke tuje mu isoko yiwacu kugira tuha agaciro nuko bazobugirira isuku bakamenya conditions zo kubura korota kandi nta kintu na kimwe do materiel ugiye kuraba cova hanze ego c'est vrai ari nka programme y'igihugu bati dushiraho ama machine canke ama centre de rakorte y'ubuki byo bavyiza mugabo niho naho ucugura machine ngabo sino ibikoresho byinshi no mundi bo vyikorera bamenye rero yumva no kuvuga ngo hari subuki gusa hama uretse nivyo ishashara hari ikindi kintu nashaka kuvuga urabona nk'izi propoli bashobora kuyikoresha mu gukora pomade iri antodorifique urumva bashobora gukora pomade ufashe ukavanga ntuze ya propoli ni shashara hama urashobora gukora creme amavuta yo kwisiga amavuta yo kwisiga arimo izi za propoli biratuma umubiri sinzi kumwe ugumana gatoto bagende basi icyo batumirira bagende kuraba kuri no kuri net amico batazotahura bazotubaza si possible ngabo bamenye yuko hari ibintu urumva hari gukora amasabuni gukora n'ibintu byinshi bahingura
munga kuri novuga ngo batangure bashiremwe umwete ikintu cyose ikintu gusa bisabwa ni isuku kuko yaba iyo yaba rero yarumva ari ikintu kiribwa kigurishwa mu magarama kitagurishwa kiribwa n'umuntu si ikintu kiribwa n'umuntu nyarucari muri make rukuvuze papara yare nziza ndakubwiye ufise ukora papara yare nziza nico buza nuko n'umuambasaderi w'igihugu ca Amerika canke ca bati dayikurangwe ndayitwari wacu kuko i Burundi avantage tugifise niyi ibi bintu dukoresha by'inzuki inzuki zibirakorta muri nature nukuvuga ngo nko mu Buhindi wokora ugakora bafise technology mugabo ikirere kiranduye ahantu canke no mu nga muri za Europe no mu bihugu byinshi ariko mu Burundi nta modoka dufise zica ikirere nta dufise imodoka z'imparuga nta matre ewe n'abarimyi kuko ngiye kuraba nkiyo tuvuga nko journée internationale des abeilles tuvuga ati abantu batubangamiye no munsi ni multinationale bajya pompe imiti mu bitero ari ahantu henshi ni wanyu ngaho muri Canada sinzi kubizi iyo muri imyingano kugira zere murazumisha ku nguvu we nyarusohoka mu gisagara bazumisha ku nguvu gasanga iyo ni wapompa iyo bagiye kubatabiraba neza umva birazwe birica rero nazanzuki zi produit duhinduka tukagura au niveau international ibi ugiye kuraba rero niba ndagusigura iki kintu nahari ubukene kidufa umva gituma tuwova ngo cyagutera ubukene mbwa tubashaka avantage dushobora gucurirako tugashora izi produit ziri sire izi polene izi Royal izi propoli zikabona isoko nziza kama urazi iyo ushoye ikintu gihamagara ikindi yes hari ikindi kintu rero nagira mbazi cyanyuma narigiye nibagiye hari umuntu yabajije avuga ati jewe ngomba korora ubuki urafasha baratubwira ibintu byantuzenya ubuki ingene bubana n'abantu cyangwa bubana n'ibindi binyabuzima barabidusiguriye uratubwira ati ubuki normal wifitiye amahoro nta ngorane zihari ubundi batavuga ati jana ngiranje korora udusanje twinshi nawe urazigene dusanje dukubagana cyane sinzi kurabona ko dukubagana umunsi umwe tuzoza muri byadi dukubagane za nzuki zata ku busenje eske birakunda ko nokorora impande y'utwo dusenje birakunda ikintu cya mbere isenje ntabwo zitembera hasi rero uwo muntu nukuvuga ufatiye uravye icyo abarundi bakora bazigezeshira hejuru mu giti hejuru umva gasenje gashobora kurira hejuru mu giti kagaseka katavyiteguriye mugabo mu bisanzwe umuzinga uri hejuru mbega uwo muntu wewe gusize umuzinga biye bintu twakora kera nta no guhakura no kugira ntibiye bigoye inzuki bazitereka hasi mu makaseti hasi kuko yenda kwa akarorero jo narakubwiye yuko umuzinga umwamikazi ari watwara igitiba igitoke cy'umwamikazi kirapfa bidakunze ko zironkundi umwamikazi ngo zimukore kufate nk'ubunya agapfa hamu uwo zari zikoze akaja kwima ntagaruke uco gitiba kiba gipfuye kiba gihetse uruyuki burya umwamikazi aguruka kugira aguruke bisaba ko zitegura nk'indwi yose atajya kuko umwamikazi urumva agira iyo avuye kwima zimugaburira zikadevelopa inda yiwe ikaba ndende umva sanga asumba izindi nzuki kuburyo adashobora kuguruka aguye hasi aragenda n'amaguru zigeze kwimukayo dufate nk'ubunya umwamikazi wundi agira avuke kuko umwamikazi atwara iminsi 16 kugira avuke zimaze iminsi ya mbere 10 itandatu ya nyuma umwamikazi wundi ayimara atarya zitamugaburira
hama agaca agabanuka mu nda agashobora kugira azoshobore kuguruka. Rero yumva nk'igituba kiri hejuru umwami kazaguye hasi niyo yosubira kuguruka umva capfa igituba kikayipfuye. Rero inzuki tuzitereka tuzishira a hotel iri raisonnable ku buryo n'umwami kazaguye hasi ashobora aguye hasi ashobora gutondagira akazoshika mu gitiba. So rero inzuki tuzishira hejuru. Mu Burundi nta gikoko na kimwe kishobora kukorona inzuki. Uburundi nta gikoko gishobora korora inzuki kubera igikoko ni urse nico cyonyine urse nico cyonyine gishobora nico kiginzuki kirarya inzuki cyane kirarya n'ubuki. Ibindi bikoko byose birabana n'inzuki birabana nta derangement nta ngorane n'imwe zihari. nukuvuga ngo yaba n'inka burya rumwe ruyiriye iriruka. Defo ndagusubiriramwo niya koba ngufate kwa kundi isetseko zikayatakira rimwe zirayica. Rero numva ico nta ngorane musanzwe rumwe ruyiriga comoka nta probleme nimwe. Ibikoko nta je ndabona ibikoko kenshi baza kuba uja guhura byazwe n'ingware n'inzuki. Ubwo natwe we nagwasira kwa ifoto dufise inzuki n'inkano hamwe. Yego twarabonye n'abakuza imirameje nabo nyene barabibonye ko nace ndabishira kuri image zarabibonye. Nukuvuga voilà nukuvuga nta ngorane ngo bitera n'ibindi bikoko. Ibikoko bizi n'ubwenge ndakubwira uzoganyira abantu uganyira abantu nibo abantu badutwe tutahura. Nta gikoko na kimwe giterana imahane n'ikindi gikoko. Abantu ni twebwe kuko igikoko kirabati izi nzuki zira uruki rurandye ruyiriye iriya mamuri gacomoka. Yego basa nuko rero murakoze umuntu rero azobikora. Umwanya tubanye mutonya ariko tuzoguma uko abanywanyi ba Imiramedia bazoguma bambaza ibibazo niko tuzobarondera. Rero mudukundiye n'ukuri muze mutwitabe mubasigurire neza kuko iterambere rya twese wowe uteye imbere na twese tuba twese tugahurira hamwe dusangira ivyo twimbuye cyane bituma iyo duteye imbere bituma twiyumvira neza ugasanga abantu duca tubana mu mahoro. Yego mwavyumvise mwabantu mwe mwabonye ko Imana iriko iratugirira neza iriko iratwishura amasengesho. Tureke guta umwanya ataco bitumarira ahubwo nitwiyumvire twikonsantre mu bintu bishobora kutugira akamaro twe twenyere ku giti cacu no mu kugira akamaro abandi bose badukikuje n'ibidukikuje vyose. Murakoze rero reka tubasezere kandi tubashimire. Murakoze nawe.